Burya mu buzima umuntu wese aba afise uwo Imana yamutegekanirije. Urukundo nyakuri ntiruraba ubutunzi, umukene, uburebure canke ubugufi, eka mbere ntiruraba ubwoko canke imiryango. Aho wa mbere kugira ube intwari nuko iryo zina waba wararikoreye bikomeye n'amaraso agaseseka. Hariho intwari ku rugamba, intwari mu mibereho, intwari mu bikorwa, ariko mu buzima nitwari tumenyereye ko no mu rukundo habaho intwari. Kurikirana reresi mwirongera inyigisho. Murakoze. Yuzuwe bite? Ko wavuye ku ishuri hakiri kare? Rega turi mu bibazo. Cyo gutuma. Asha. Nzanira amazi yo kunywa hariya mbere. Asha, ubuzima bw'ubu buragoye kweri. Na izuba n'umurangira kuko yagiye. Bata. Ari ikintu kimwe niyumvire ndi ku kazi. Nabyo ko tuhava ko tukivu. Agakorora. Ivumbi ni nyinshi. Mu barabara. Amye mvuga ko tuhava tukivugana. Nashika muhira. Asha, ndi mu biro. Cyo kibazo canje mwo kabisa. Urabona ko dufite abana babiri kandi babahungu. Cyo niyumvira ko twokuyongera kandi kamwe tukaraba ko twovyara agakobwa. Menga asha, nitwoguma ku bana babiri gusa. Asha, cyo kibazo canje mo ndi mu biro. Ndiyumvira. Zakati ni ngomba ko tukuvugana n'umugore. Kuko nta mugambi nk'uyo witegura nawe wenyene. Utanyishuye wibandanije kuri telefone. Iyo ntajya kuri phone washangiriwe. Ukanyishura? Aka kanyuri bagiye ingorane duheruka kucana. Uri bagiye ko muganga yatubwiye utazosura kubyara jena. Yabwiye wewe n'ubwiraga yabwiye jewe. Burya nasanze abagabo. Urumva rero ushaka mvyare shake mfe. Uzosiga urivyerera no kubandi bose. Canke nawe muri ko murahendana n'agakoma babonye ushaka kukakuvyarira. Harageze kumva ushaka abandi bana. Abo dufise ntibakwiye. Okay, vyara. Genda uvyara. Cyane turi kumwe. Ndatangaye gusa. Okay. Nzana mwana. Burya mada. Niwe yumva amahoro. Burya abana babiri dufise barakwiye. Kwara kuganira gusa nawe ubudeho nabo twavyaye. Mbona bamwe barahejeje amashuri. Hello. Comment vas-tu? Bon après-midi, papa. Maman? Bon après-midi. Maman, umeze neza? Amahoro? Kugira ngo sawa papa. Kumenga ugishwashwanutse cyane nibiki. Ubwo nuvuye kuri ya marigara numva. Mama, ariko papa aranya. Ndakwanga. No, yari blague. Yari blague akunda kusinga. Nakugishije uraheza hanyuma. Wowe uri normal nga. Uno musi ndakwanze. Papa yari blague nuko. None akantu gato cishavura nkuko. Okay, mvuye kwa Kevin. Mvuye kumara Kevin yari yaje kundaba ngaha ariko so yansanze. Uwo Kevin no wa? N'umukobwa aba hajya hepfo gatoya. Yaraje so ngari muri yasandeje. Okay, ni byanyu rero. Papa, mama hari ikintu agenda basaba. Nashaka ndongore.
Mama naye nifuza ko papa urya mupanga yaba muri irya nzu yacu uwo mwirukana hama irya nzu nkayibamo nkazana umugore bakwira murabona ntakuze. Bijye muntu kugira kure abimenya gute? No oya abimenyera mu mufuko. ariko mama papa muri ngaha mashaka kubimfashamwo byose. Kubera papa sinobura akazi ngo mbure n'umugore. Kandi papa urazi ko aho hambere umuhungu bamukwera w'imfura nawe murashobora kunkwera mukamba hafi. Ariko mama wewe ko urabona ko nobura ratio uri ngaha. Biba bitoroshe. Mvugane na papa wawe. Siba ndasubira bike kuri konte. Nzogerageza kuvyi papa wazuba yakoze ariko nabanye gusenge banyokorome barahari. Aho nanje muzoca mumva kwege muzomwa wenyine. Aho muzoca mumbisa muri iyi muzoca musohoka. We peti kalme zugira indero. Jewe gashatse nararambye nzobona byinshi. Ubu mugira mutwimure na muri iyi nzu turimo. Aje urambye yazobona byinshi kwe. Nashingenda. Murabanze mutwice nimwatwica muce muyibamo. Sibisanzwe. Muri babiri muriko mutera urwaserera gutyo ngo twebe tubaruse mu nzu. Iyo aba muri 10 naho ngabandi babyara abana 10 yabo. Josue. Preza. Uracyari mu wicenda? Mwene wanyu nawe yarahejeje. Sawa. Ikibazo ciwawe tekereza. Na wewe. Ivyo nakubwiye wavyumvise. Hama nitwamubona tuzomenya ico dufata kuko umuryango ni munini. Hambindi ribaza yuko mwavyumvise. Amareka ngende nduhuke. Ibindi navyo tuzobimenya. None byo sindamuzana ryari biramubone. Nawe muzane ejo si weekend ariko. Ega byose ega. Byose sazuvyira ko. Hakindi. Papa ejo morning ariga mugatonje. Shadoye bakazi ngo tundire abagore ba. Okay basi na kibazo basi. Kenze naho. Tuzobivugana tukubwira umwanya muzana, okay? Sawa. Ariko mama mupange vyiyo nanje vyiwanje biko murabipanga. None je ndakora, sarakora. Wibaza ko ari impera y'ubuzima mbere. Ejo canke igihe ejo nawe uhazi bishobora ko turonka n'indi nzisumbiye tukaguha bisigaye navyo. Mama ugiye kuroba. Okay, sawa. Eti ikindi gihe ndiko ndavuga. Apana kuzovuga ibintu by'uburofu. Okura byumva. Wavyumvise? Ndiri nduru. Dogaze no gusanga. Azi no gusanga. Peti ndarongoye. Wewe. Mari. Ouais dogo. Petit. Attention avec moi. Arahindushe gose. Aho iyo ntacara mu mazi amakuru kwa muso yavyuka. Amazi araruhura nivyo. Beko muzatekereje nibiki? None nutuzi turi babiri nganye. Undi bamukobwa bararyamye mu cumba. Araryamye? Bo. Mumagarire. Lorette.
Florette, sabe? Wewe kugira ngo umuntu arinda guhamagara. Nikama hari ndani nawe cyosha. Henry. Papa wa kundi. Papa wetu. Benda kubaza. Warigeze ubona inka n'impene bibana mu ruhongore rumwe? Reka papa nawe urantangaza. Jesse nigeze imbaruguru nta nigene kimugeze intwara ruguru. N'inka ningene iryama ntiwo bimbaza ati iryama gute? Vyonze. Rega mwananje. Isamugiye mu bigari. Nje gute mutata wize yashatse kuvuga. Byancanze. Sobanurira umwana. Nivyo ko aja ruguru gake no muri vacances ni gake ndamwemera ko doga ruguru. Ukubwira ko inka n'impene bitabana mu ruhongore rumwe. Ase ukubwira ko ujya muhungu mutangana na bwebuke. Ujya mujyango wabajya abantu naho twaba duhagaze bajye nibahegera. Uravyumva? Nimanza twakora bajya nibegera. N'icyasi cy'amata bagikoze n'ucacu kwimera. Hama nawe kaza utubwire ibintu bitumvikana. Nta soni. Se papa. Kujya muhungu dukundanye inzaronga hanyene mu gisagara ivyo byose byase byaje gute. Kandi mama, jya muhungu yarikenda mukunda kuvyukunda. Ku buryo bwo hamwe no muhura no tumamfa. Mushaka nzopfire ngaha ntarongo. Uri warongo n'ushaka rero. Maze imyaka 5 mpejeje nicaye ngaha nta kindi ko ndunguka. Muri kibasi ndongogwe je ko mbona ariko kamara. Yego. Florette. Sawa. Kubona nahisemo so wawe. Sikwera nimbuzi bigabo byibushe ahonze, abafisi bikwegana barandondeye ariko nakagoyimuka. Naze gutibanga ry'abasokuru. None nawe ukanga kumvira impanuro za so na nyoko. Ukaga bijya mugesera atana mu nka zigaca zibona. Uri kwanyuma? Tuzoca tukuvuma mu muryango. Kandi handavuze. Jibyo nuko murambira byose nta nakimwe numva. Noneho ndakubaze papa. We na mama ndashimye ubundi. Ko jewe muri ko muranzi bagiza. Kazibe. Je muri ko kuhabutwo. Ndabuka bugiriza. Hari isoni. Beho mama ndakubaze. Uyo muhungu nuwahe aturukahe? Papa wagiye neza cyane. Ingene twagiye twararenze ntangwa. Tuguma tuduga uko hariya hejuru nk'uko ku misozi nk'uko cyo habona. Jewe babutwo ugomba gutesha agaciro izina ryanje. Ati mwagiye mu misozi. Ndababwiye wowe na nyoko na wowe nyene sishobora kwemera yuko musuzuguza mu bantu. Sawa? Mwihanure. Gerageza wige umukobwa wawe. N'ahandi atari uko. Atari uko. Ndakwinginze umukobwa. Ntumvise byavutse. Ntunkwegere. Sana kubise nigirira.
wive nkaho uri muhira. No munsi ndagukorera ikintu cyitwa surprise. Wari tuzoza ngamuhira. Ko ndabona ko bicoroshe nawe ramperera hanze. Apana mu byo muri barza. Kuri portail no munsi ninga. Reka ndagusome kuko ro wanje. Ikibazo none. Sawa? Nimba mwana. Shaka kundi telefone no kuri. Ndagusamaza. No, misi sendo tugana na Jeff se telefone. Désolé. Oui, Ali. Ça. Muramutse. Jesus. Uyitwa Florette. Niwe Nwarushaka ndagufasha. tuzanire shero shaka ji fantai. Igihari cyose nta kibazo cyo. Tuzanire ji. Ndazi frigo hii. Farmas. Shero. Woni petit frère. Ni petit frère wanje. Hama ushaka ji ikanye canke Cyo cyose je. ikanye. Yana kuzanire. Ndazi uko ndi ikanye. Hana yawe. Narisa. Ndagwe iyi ya shakira iyi Ishaka. iyi Ego. ai kya ndakamwesha Kachimba ndakumesha. okay Ngendo Ndazi ko bikunda. Nawe yinya kumengo nturi wanyu. ngena ndagwe shigumi sosa nyene ukona sawa sawa hama mama uyitwa Florette wa mukobwa namwe ndababwira igihe cyose uyu niwe shere wanje mama urabona ko hari umurundi kazi yikwije munini abyibushe akwije ibyangombwa mama ndamukunda cyane Karibu. mama mbega papa ari Ngaha gato. Abo ngenda mu telefone. twe twavuganye ko tuza kubonana no masaha Ngenda mu telefone. Allô? Oui, papa Eli. Uri he? Uri kuri portail? Eric yaragukeneye. Sawa. Ari kuri portail yacu. ari kuri portail karibu sawa sawa Ariko nziza. hama papa uyitwa Florette
mama yari nambwiye uwo ari we ariko ntacyo bitwaye reka ndabikubwira. Papa uyu niwe shiri wanje, niwo mukobwa nahisemo, ndamukunda cyane. Urazi ko wambwiye ko ukunda umurundikazi w'imico myiza, nibaze ko nagerageje nakuzaniye umurundikazi mwiza yitonda agezweho kandi urabona ko ari na munini. Wamubonye? Yewe ni wamubonye. N'uburuye buciye buhera. Mama, papa, mama. Agira agende kuko hari ibintu yasize atatunganije muhiri wawe. Aragize neza kuza kuturamutsa. Mama msigara. Ndagarutse umwanya. Mama sha. Ihinyanywe. Ikiri gitero. Amashuri tuzobona na ryari kandi. Shashashu sindavyibaza Frank. Kubera? Shiri. So hakumbe ni kurya meze. Ameze gute? Yo. Shiri. So handavye ijisho gusa. Ni telefone nje mbona ngo papa icize mu bwo nyene. Kubera kundaba nabi gusa. No shi. Papa ari kurya nyine araba. Abo gusa papa afise amaso manini. Mugire ko kurya ibaraba. Ego usha ko ufise amaso manini ukarabisha na fiere umuntu akana kutamura. Oya gusa papa afise amaso manini umva yavuze nyine afise amaso manini nubona ijisho rimwe ariko yomengo n'urutero rwafu ariko ivyo mbonye ngahe wana ingeza aha ivyo ntubyishira mu cyo ntubyishire mu Shosho n'umwana. Mbega ujya. Erega sumba jewe mbe wabibonye. Hajya naravye nabyo. Namoso zevye aratemba mu maso n'umubabare. N'umubu urarindera afise. Arari impuzu zatabutse wabibonye mbega bindi. Nta kuntu yoza ari umugore nk'ujya. N'umugore from. Akaza bikabutura. Kwari nabukwe na sebu. Kuvuga ikabutura utavugiye ne baguma basobeye yabagira gusomana. Burya yari kiraba misirimo gushika naho yifata kujya imbere y'abavyeyi. Kajya nakura nkabura iyo ndikira. Namba ari ndero y'ubu. Mama rero. Reka ndamurindire.